Bibiri tubwira neza ngo que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Yes. Ngo ibihumeka vyose bihimbaza izina ry'Imana, n'est-ce pas? Rero ibihumeka vyose ninde nande? Twese na Kiduma arimwo. Amafamiye nakuriyemo nayo nyene uburyo bwari bumeze nabi, vraiment nta buryo, ubukene bwari bwinshi, ni gake twafungura, vraiment kenshi twafungura rimwe ku munsi, kandi hageze amasaha yo gufungura mu ijoro udahari garutse ntubaze ikintu na kimwe. Kenshi nararaba ku ishuri kubera yuko nshonje. Kindi naco gituma nshishikara gukora ibikorwa ni kuri je ni nka therapy. Umwana ndamuguriye ikirato nkabona sourire, umunezero afise, nawe uraryoherwa. En fait nca nibona ko ari je ndacakira ico kirato à l'âge de 10 ans. Igata birato nari mfise. Abantu bakunze kumbaza ngo ibintu bikuramwo iki? Ndabikuramo umunezero nafise no kuntu no uvuga. Abakunzi ba Empower TV turabaramukije aho muherereye hose, twiza ko mumeze neza, ko mugiwe neza mu bikorwa byanyu, kuko nivyo tubifuriza. Turi muri Amaria Lux Hotel, ikibanza ciza cyane mushobora kuruhukiramwo, mushobora kurongeramwo ico mufungura. Ku bantu bakunda gukora amakurse yabo muri ville, hariho buffet imeze neza cyane. Ku bantu naho bashobora guca mu Burundi baje kugira barengana cyangwa baje kumara iminsi mikeyi, Amaria Lux Hotel ifite amashambwe meza cyane. Ego turabahaye kaze kandi na karibu, kuko dufise umushitsi adasanzwe, umushitsi atari hano hafi mugabo n'umurundi. Reka araza kwivuga, tumuhe kaze yidondora. Karibu. Murakoze cyane. Umeze neza? Ego ndashima. Turaguhaye kaze mu Burundi no muri Empower TV. Murakoze cyane kunyakira muri Empower TV. Ego. Abakunzi ba Empower TV, umuntu turi kumwe, reka tumusabe yidondore mu majambo make, avuge ivyo akora. Mugabo ndamuvuge gato, ari muri monde ya music kandi gospel. Reka tubwire ahagejeje, akutubwire yidondore, cyo tumubaza ibindi bikurikira. Karibu. Murakoze cyane, nitwa Bonfils Nikiza, ndi Umurundi, navukiye ngahe Bujumbura, nkaba nkora gospel music, ego gospel hamwe n'ibindi ku ruhande. Okay. Akora gospel music, ayikora hano i Bujumbura canke n'ahandi hose. Reka tumubaze, mbega Bonfils, waje mu Burundi kugira ngo uduhe ibintu bishasha canke waje muri vacances? Ntabwo ari vacances, kubera kuva nshikino sindaruhuka n'umunsi n'umwe. Antuka ndi mu kazi na Gino, nzanywe no gukora musique bien sûr, kubera ahanini ndayikorera muri Kenya no mu Bwongereza. So ubu navuze reka mfata umwanya nze mu Burundi naho nyene, selon inspiration Imana izompa ndabico no akorera. So pour le moment ndiko ndakora indirimbo hafi 6-7. En tout cas ndize yuko avant yuko nsubira inyuma nzoba nazihejeje zose. Okay. Aje gukora indirimbo hafi, sinzi ko ari EP canke ko ari album. Bon, nzozibika peut-être nzosora imwe. Après mbone gusora album hamwe, kwera nsanzwe mfise n'izindi zimaze guhera. Arafise indirimbo nyinshi cyane, arafise indirimbo akorana n'abarundi bamwe, amaze gukorana na Kidumu, aramaze gukorana n'abandi aba artiste bo muri Kenya. Byumvikana ko cyane gose nkuko yaje kubivuga akorera muri Kenya. None ko avant wahora ukorera muri Kenya, ubu naho waje episode ikurikira ni mu Burundi gukorana n'aba artiste bo mu Burundi ndibaze. Ego hariho aba artiste bamwe twatanguye no gukorana. Abandi nabo tuzotakwera ejo nzoba ngiye Nairobi, nzogaruka antuka après une semaine et demie. Abandi tuzobandanya ngarutse, mugabo bamwe twatanguye. Ego cyane bimeze neza, yatanguye gukora, yamaze kuja muri studio, yamaze gukora enregistrement diwe. Rero nashaka kumubaza, yatubwiye ko hari ibindi bintu akora, donc ajemwe nga mu Burundi. Washaka kutubwira ibyo ari byo?
uretse musique nsanzwe mfise fondation yitwa Brighter Days Foundation aho dufasha abana b'imfuvyi abapfakazi abana bo mu mabarabara so fondation yacu ikabikorera mu karere ka East Africa dufise branche nga mu Burundi dufise yindi branche muri Kenya tukaba dufise yindi branche mu Buganda no muri Tanzania so mugabo rero siège yahora nga mu Burundi mugabo ngiye kuyimurira mu Bwongereza kwera ngo mashinge fondation Brighter Days Foundation i Londres mu Bwongereza naho nyene niyo nzo ibiro bikuru bizoba biri mu Bwongereza aho tuzoba turaba ama projet ari mu bihugu bitandukanye vyo muri East Africa. Nta kintu kiryoshe nko kumva abartiste bo mu Burundi bariko barakora iruhande yo gukora umuziki nkuko benshi bahora biyumvira ngo umuziki mu Burundi ntushobora kubatunga mugabo haruhande yo gukora music akumva yuko ukora ikindi kintu akumva yuko yoshinga ayandi ma business yiwe rero ni ibintu vyo kwankuraja cyane Bonfils arafise fondation yitwa Brighter Days Foundation ikora mu Burundi muri Kenya Uganda na Tanzania East Africa yarayifashe ni ibintu vyiza vyo kwankuraja ndashaka kumubaza none muri Brighter Days Foundation mufashiki mubafasha gute bo abana tureze sorry abana tureze muri Brighter Days Foundation tubafasha ibintu byose ubuzima bwabo bwa misi yose ishuri gufungura misi yose uburaro tututu en fait nabana tureze nabana twishinze twiyaye responsabilité yo kubakurikirana misi yose rero mfise equipe y'abantu dukorana ngaha je suis pas seul mfise abantu dufashanya muri iki gikorwa ndikure ya jemba ndikure ndondera uburyo bo baba bari ngaha sur terrain nanje no sakanya akaryo ngasimbira mu Burundi nanje ncankora amasuivi mugabo bo bakora amasuivi ya chaque semaine kandi dufise fete yabo dufise fete tuko turategura nyene imisi mikuru ya Noël na bonne année izoba le 29 décembre turabatumiye Empower TV karibu muzoze tugirana ibihe vyiza le 29 décembre 2021 bafise gufetera Noël na bonne année canke iminsi mikuru yo guheza umwaka muri Brighter Days Foundation bafetere abana babo none muri Brighter Days Foundation ubikora uri umwe canke urafise aba volontaire kuko hariho abantu benshi hasanzwe hariho ama foundation menshi nga mu Burundi basanzwe bafasha abana bo mwibarabara abapfakazi canke bantaho nikora ugasanga naba jeune bo nganye ni Bujumbura bakagenda bagatorokanya uburyo n'ibikoresho bakabashira wowe ubikora wenyene canke umuntu wese volontaire bénévole wese abishaka arahabikaze bimeze gute bénévole wose yumva abishaka kabisa imiryango iruguruwe ku bantu bose bavyifuza karibu ni gikorwa kinini gikeneye abantu benshi surtout abantu bari prêt gufasha abantu bari prêt kwitanga no gukoresha imyanya yabo kubera kenshi ari igihe abantu baza mu twaragize iyo experience abantu bakaza wibaza ngo baje gufasha bakaza bafite izindi ntumbero bazi yuko umufondatere w'iki kintu ari mu Bwongereza arafise ikashi reka turabukuntu twayamukuramwo so abantu baraza avec bafise intumbero zitandukanye so twe dukena abantu bazoza baje bari prêt gufasha no kubaka igihugu mu buryo bwose bushoboka amafaranga umwanya wabo ay'abantu badafise amafaranga mbwa bafise umwanya wo kuvisita abandi ugasanga bafise amayide meza yotuma adufasha kugira abana bacu babeho neza abafise amafaranga nabo nyene bose barahawe ikaze abafise microphone nkawe nabo nyene barahawe ikaze twebwe turahari vraiment bana twe tugira dutangure d'ailleurs bamaze kutwinvita kandi tuzoba duhari kugira ngo dufashanye ico gikorwa ego Bonfils uririmba gospel music nkuko biboneka mu ndirimbo uririmba est-ce que ma gospel music yawe narabonyemwo indirimbo mwakoranye na Kidumu byagenze gute genre Canada kijijwe exactly tomora neza ikibazo nyene
wiyumviriye gute sekte kwa like inuze intumbero canke objectif kugira ngo ukorane n'umu artiste akomeye muga kugira ngo mushobora gukorana indirimbo kandi uri muri monde ya gospel music nawe ari mu yindi monde donc bigenda bya ico kibazo abantu benshi bakunze kukimbaza mugabo kiri simple cyane jewe ntabwo nateguye gukora indirimbo na Kidumu ni ibintu byikoze bo reka ndakubwira histoire ukuntu byagenze icyo gihe nawe ramba Tel Aviv muri Israel hama nza muri Kenya muri vacances shikira mu rugiwe kwa Kidumu aranyakira mu rugiwe so hama nari mfise umugambi wo gukora indirimbo yitwa iri mu Cyongereza yitwa Power of Togetherness. Okay. So Kidumu amfatira programme muri studio ku mu producteur w'umurundi yitwa Kamanzi yakoze indirimbo nyinshi za Kidumu muri Kenya tumwita RK mugabo asigaye akorera muri Etats-Unis. Yego. Tugiye kwa Kamanzi yumvirije indirimbo nazanye kugira ndayikore Power of Togetherness ambaza ikibazo iyi ndirimbo ugomba kuyilansa hehe ndamubwira muri Kenya acambwira ngo wapi nimba ari muri Kenya kora iyigiswahili Yego. Iyigiswahili zo passa bien par rapport y'Icyongereza. Yego. Hama ibuka yuko atandirimbo y'igiswahili nayo nateguye kandi studio maze kuyiriha ifare rero ko dukora ikintu n'est-ce pas? Yego. Nchafata gitari ntangura kuvuza amakoro make ndonka premier couplet y'irya ndirimbo twakoze Mbingu na Dunia. Yego. Premier couplet avec mélodie ya refrain. Urumva rero deuxième couplet nayo nari mfise. Yego. Kidumu acavuga ma 2 minutes. Acafata indi gitari nawe nyene asohoka hanze. Yego. Yagarutse après comme 5 minutes afise deuxième couplet. Wow. N'amajambo y'irya mélodie nayo nakoze ya refrain. Ah, ya refrain. Urumva nari namaze gukora premier couplet. Entre temps umuproducteur amaze kuyumva yumvise ukuntu ko ndayivuza cyambwira iyo nyene niyo tugiye gukora. Wow. Uwo munsi nyene iyo ndirimbo twaciye tuyandika tuyikorera aho nyene urumva si ikintu twapanze ngo twateguye wapi ni ikintu cyakorose uwo munsi nyene nkuko umugore wa Kidumu akunze kubivuga avuga yuko iyo ndirimbo yakorose iva mu ijuru nukuri yakorose iva mu ijuru Imana yashimye yuko abari jewe na Kidumu tuyiririmba si ibintu twapanze ama ikindi naco abantu bagomba kumenya Bibiri tubwira neza ngo que tout ce qui respire loue l'Éternel. Yes. Ngo ibihumeka vyose bihimbaza izina ry'Imana, n'est-ce pas? Rero ibihumeka vyose ninde nande? Twese na Kidumu arimwo. None jewe nawe mbega turafise ububasha bwo kumwima iyo accès afise yo guhimbaza Imana. Oh, yeah. Urumva ni kubera mu Burundi sivyo ahandi mu bindi bihugu turabibona ko biba ugasanga hariho Tasha Cobbs amaze gukorana Nicki Minaj amaze gukorana kandi Tasha Cobbs ni umu pasteur Nicki Minaj nawe urabona ivyo arimwe sivyo mugabo baramaze gukorana indirimbo donc bisigura yuko hariho ikindi kintu abarundi canke abanyafrika donc bitwaza mu kugira ngo ntibakorane n'abandi bantu gukorana bizana n'ubumwe ni bwa bumwe mwese mufite ingabirano zimwe gusa amasuje muri mbako natandukanye Yesu yavuze ngo muta si vous me louez pas ngo amabuye n'imisozi rero nimba Imana yakoresha amabuye n'ibiti kweri kitokoresha Kidumu c'est ça voilà so nibaza yuko ico kintu kironse umuco ku muntu wese wagira ikibazo ariko nawe ni office avion ashaka kwandika muri commentaire tubibutse ko turi kumwe na Bonfils Nikiza umuririmbyi w'umurundi akorera muri Angleterre cyangwa mu Bwongereza ni waburi mushasha ari rya mbere uravye channel yacu turagusanga ukore subscribe ugire commentaire y'ikiganiro cyacu uko uvyumva uduterere arico duterera utubarire hama kandi ugire na like uce ukora kuri kajya gakenge kugira ngo umushasha wese video nshasha yose ije ubu wa mbere kuyibona atawo urinze kuyisaba ego Nikiza Bonfils wavukiye mu Burundi hama uri mu musicien byakujemo gute gukora iyo projet yawe ya Brighter Days Foundation ya inspiration ni yanovuga yuko yatewe n'ubuzima je nyene na gukura atamuvyeyi mfise mfise mama Imana ishimwe mugabo nanarimwe ndabana na mama
narezwe famille nakuriye mu famille papa we yapfuye nkiri muto cyane famille nakuriyemo nayo nyene uburyo bwari bumeze nabi vraiment nta buryo ubukene bwari bwinshi ni gake twafungura vraiment kenshi twafungura rimwe ku munsi kandi hageze amasaha yo gufungura mu ijoro udahari garutse ntubaze ikintu na kimwe ari agatema bakunda kuvuga muri kati yacu ngo wasanga bagukurije rero jyaho nakuriye mu Kamenge bavuga ngo mwenye yayiko na lwake ya luko c'est-à-dire udahari n'ibyawe wapi ntubaze so nuko nabayeho kenshi nararaba ku ishuri kubera yuko nshonje so antuka ubwo buzima bwose nagiye ndacamwo ibihe bigoye bitandukanye byinshi nashoboye no kuvuga ngango ndabiheze nivyo vyabaye comme source ya inspiration kuri jewe kugira ndabico nanje nokora kugira dufasha abandi bana muri situation nk'iyo naciyemo so pour le moment mu Burundi tureza abana barenga 100 muri Kenya dufise abandi Tanzania Uganda uko nyene so ikindi naco gituma shishikara gukora ibikorwa ni kuri je ni nka therapy umwana ndamuguriye ikirato nkabona sourire umunezero afise nawe uraryoherwa en fait nca nibona ko ari je ndacakira ico kirato à l'âge de 10 ans igata birato nari mfise so uwo munezero mbona mu maso y'uwo mwana nanje ari ukuna je birampa umunezero mwinshi abantu bakunze kumbaza ngo ibintu bikura mwiki ndabikuramo umunezero nafise no kuntu no uvuga yego wow nibaza ko ngira tuzoronka akajyo ko kuvugana nawe tubwire histoire yawe no problem sino umuntu wese si kwa ko uba ufise histoire gusa behind gukora ikintu ariko twese twategerezwa kugira umutima wo gufasha umuntu wese abikeneye kandi Bonfils turamwankorajije kuri ico ciyumviro nk'umukozi w'Imana nibaze yuko ubikora non seulement kugira ngo bafashe mugabo uzi yuko uriko urakorera Imana yaguhaye kandi bizira ko nabo ishobora kuba icishije muri wowe ishobora kugaburira imfuvyi ishobora kugaburira abafakazi abashonje icishije muri wowe kuko nawe bayaguhaye nibaza ko ari wo mutima w'igikristo yego ni nayo dini nyayo kandi nyakuri selon la Bible c'est ça ijambo ry'Imana ryatubwira ko abisirayeli cyarazira yuko basoroma mu mirima yabo bakamara bategeza gusigariza inyambukira abantu batagira aho baba urumva ni ibinyene biriko biraba gusangira n'abandi ni ijambo ry'Imana nta kindi kintu umuntu arenza ko ni ijambo ry'Imana ritubwira hama ugiye gukora indirimbo shasha nyinshi zitandatu mugabo canke zirenga mugabo zirasohora imwe kuririmba ni ingabirano ni ibintu ukora passionnément canke ni hobby c'est tout ni vyose hamwe premièrement ni ministère ni ministère parce que Imana yampaye message ngomba gupasa ubwa kabiri ni ingabirano nk'uko wabivuze kubera niho ntushoboye kuririmba atari don wahawe niho curaranga udafise iyo don ikindi naco ni obiego kuko birama amahoro ndadi ibintu nkunda ni ibintu sinobaho ntakora musique so urumva byose ni ensemble l'ensemble de tout yego wow Bonfils n'umuririmbyi n'umumusicien nabona yazanye n'ibikoresho mugabo nabwo ncuraranga uyu munsi mugabo abantu ntibibaze ngo ni namafente gusa oya barabe page yanje baraza kubona ndiko ndacuraranga ndirimba mugabo mfise grip imeze nabi cyane mbega yego wabimbiye ko ufise grip ndavyibutsa afise grip turashaka gukora ikindi gihe turonsa akaryo canke mukaja kuri platform mukamuraba ngira ngo yatubwira ama platform akorerako ama platform ya Facebook YouTube Instagram ni Nick Bonfils Music yego niyo ma platform dukorerako Nick Bonfils Music kuri YouTube kuri Facebook kuri Instagram ni Nick Bonfils Music
niho bashobora no gukura ibintu bishasha uri kuradutura byose antuka amafo yose mashasha misi yose yaba ari updated. Umuntu ashaka kumviriza ukuntu aririmba yoja ko vraiment jewe ndabatumye basi je munyumvire muje kumviriza aririmba neza cyane afise akantu ko kuririmba nka Kidumu nivyo sindi wambe ndabikubwiye abantu bakunze kubivuga mugabo sinzi je ntavyonzi nivyo nivyo je ndaguhaye confirmation bon nundi wese azoja kumviriza azogire commentaire ibibe hama tuaza gushiraho link kuri description hama muca mubona YouTube channel yiwe muca mukurikirana. Reka tumushimire ko atari pre kurimba umunsi, reka tumushimire tuzoronka akaryo peut-être ko gukora na nawe akaririmba. Tumushimire ku kanya aduhaye, tusaba abantu ariko adukurikirana ko bomufata mu mugongo bakafatana amaboko nawe bagakora igikorwa ariko arakora ca Brighter Days Foundation kugira ngo twese hamwe dukorere muri bwa bumwe dufashe abantu batishoboye tubegeze imbere. Murakoze cyane, reka tume Bonfils atubwira akajambo ka nyuma. Murakoze cyane, reka ndabashimiye ko mwantumiye muri iki kiganiro cha Empower TV. Namwe akazi mukora ni keza, mubandanye mukora mushikira abantu benshi. Murakoze. Murakoze cyane abadukurikiranye bose mushika kugira ibihe byiza mukurikirana Empower TV. Peace.